Africa nchi yetu, land of our spirits. Blood of our ancestors flows in our veins. Umoja wa Afrika unapiga kelele kwa nguvu. Africa, my motherland, rise from the pain. No more borders, no more chains. From Nile to Cape, from Dar es Salaam to Abuja. One destiny, one dawn, one sun. Yebo, ilizwelo koko betu sibuye lembo. One nation, one president, one parliament, one army, one Africa. People's Republic of Africa, we rise. Umoja, upendo, uhuru wa Afrika. Tuna nguvu moja, roho moja, muatupe hekima ya Radio Peace FM ijugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko muradukurikira muri ko mutumva ikibiriraho muce kuri wesatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome kandi mukatwumva amasaha 28 kuri 28. Reka tubahe ikaze mu kiganiro cuno munsi musanzwe menye ko tubashikiriza ikiganiro leta zunze ubumwe za Afrika twifuza ni mu gihe umugabane wa Afrika wugarijwe n'ibibazo isinzi hirya no hino mu bihugu byinshi bigize Afrika. No munsi turi kwigenekerezo rya 9 Munyonyo umwaka 2025 tukaba tugiye kubashikiriza ku ngingo ivuga iti mbega ingorane ziri muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo canke intambara n'indyane ziri muri ico gihugu ca Republika Iharanira Intwaro rusangi ya Kongo byo biriko biragira iyihe impact canke byo biriko biragira izihe ngaruka mu karere. Ni mu gihe haheruka kuba imyerekano idasanzwe muri ico gihugu ca Tanzania n'ubu ikiriko mu bice bimwe bimwe by'igihugu. Ni mu gihe mu karere ibihugu bimwe bimwe birabana yingwe, aha tukavuga igihugu twibanye cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe n'ibindi bihugu bivugwa bigenda binugwanugwa ko hashobora kuba ibintu bidasanzwe kubera ico kibazo kiriko kiraba muri Republika Iharanira rusangi ya Kongo. Behoho ibindi bihugu bya Afrika bijyohura n'izihe ngorane hamwe izo ngorane zobandanya kuko yataboneka umuti nibande babifisemwo inyungu. Ngivyo rero byo tugiye kuganira n'abatumira muri kino kiganiro cuno munsi. Reka mukanya ncenza ndabakira. Ego nari mpejeje kubibabwira muri kino kiganiro ndi kumwe n'abatumire batatu. Umutumire wa mbere ni Leonce Ngendakumana unyari mu gihugu cy'u Burundi, bakabazwi mu bya politike cyane mbere akaba n'inararibonye mu bya politike. Leonce nimba unyumva ndaguha ikaze muri kino kiganiro. Mwakoze cyane kuntumira ariko ndumva kweri ko connection ihava biza kungora, ndabyumva neza hari byiza birashagagurika ariko ndaza kugerageza ndakurikira bukebu. Ego wakoze kwitaba kino kiganiro nawe muganga Olivier Ndayishimire kandi ndaguha ikaze muri kino kiganiro. Naje nuko wakoze gusura ku kuntumira nibaza ko ejo dushobora guterera bigira akamaro ku batwumviriza. Ndumva ko naje connection iziracika sinzi ko ari ngaha cyangwa ari kwitwese. Merci. Ego muhinga bw'ivyuma babiturabire Maître Janvier Bigirimana eka nawe ndaguha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane kuntumira mu kiganiro, ndaramukije abo tugiye gusangira ijambo hamwe n'abagiye kutwumviriza bose. Jo Philibert Karangwa rero ni jengiranda bashikirize kino kiganiro nkabandiko ndafasha muhinga bw'ivyuma na Yves irakoze mukanya dutangura ikiganiro nyezina. Our land will sing it.
ego ngira mwumvise abatumire turi kumwe ikiganiro cuno munsi nabwiye ko tugiye kuganira ku ngaruka z'intambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muganga Olivier, ndahera kuri wewe. Mbega ibibazo bikorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ni ikibazo kimaze igihe kitari gito, ntikiriko kiratorerwa inyishu. Ubwawe urabona ko hari ingaruka ico kibazo gishobora canke kiriko kirateza mu bihugu bigize kano karere n'ico gihugu nyene giherereyemo? Ego ni ikibazo tumaze kuganira ko kandi n'ubu nibaza ko ntava ndagiheza. Aho ngeze amaso ni ikibazo sinibaza ko ari cyo kibazo umuzi sinibaza ko ari yo ngorane itera izindi ntambamyi mu karere, ahubwo nayo nyine ni kugerageza ibintu birama. Turabona ko hari abagerageje guhuza mugabo ugasanga ingwano zirabandanya, ugasanga gushamirana birabandanya. Ngira ngo turaza kuronka akanya nk'intangamarara tuvuga yuko ari ikibazo kinini cerekeye kandi Afrika nzima, kuko hajya Kongo ni iri hagati muri Afrika, hagati na hagati ikikujwe n'ibihugu byinshi, hano ndibe n'ibihugu byinshi cyane. Ibyo bihugu rero byinshi muri rusangi byagiye navyo nyene biragira ibibazo. No navuga yuko Tanzania yo washizemo ari cyo gihugu ngira ngo cyari kigize imisi gifite amahoro, cyari gifite imisi imyaka myinshi citunganije, gifite itekane. None murabona ko nacone batakigera umutwe, naco kiri mu yabira iki gihe. Rero bibabaje cyane jewe nk'umunyafrika kunda Afrika. Nizeye yuko umuti wonyine usigaye ari uko abanyafrika baje hamwe. Birababaza cyane ko ndabona ari yuko tukiri kure nk'ukwezi. Biragaragara yuko haba mu karere kanahandi tutarashobora kugira ubumwe bukwiye kugira dushobore kuvuga tuti turi ku murongo, turiko turatambuka tuja hamwe. Muganga Olivier, mbanze ndaguciremwo, uvuze ko ngo nabo batakigera umutwe ico gihugu ca Tanzania, ubushatse kuvuga bande? Shatse kuvuga abadashaka ko Afrika ija hamwe, shatse kuvuga abadashaka ko abanyafrika baja hamwe, shatse kuvuga atabifisemo akunguko. Kuko ubyitegereje neza nta muntu yoba ashaka ko twese tuja hamwe ngo tugire umugabane wisoneye ufite inguvu wiyubahiriza ku isi. Nta muntu nk'uyo yifuza ibyo yodurumbanya ibihugu bibanyi. Jewe uko ndabibona harimo ukuboko k'umunyamahanga, mugabo umunyamahanga nk'uko yamye si vy'uno munsi, akoresha abantu bamworohera, akoresha abantu bamugamburukira, akoresha abantu ngira ngo novuga bataratahura ariko turi bamwe twebwe abanyafrika tuteza kujama, kandi ari umuti wonyene. Ugasanga rero hari umuntu avuga ati jewe hako twoja hamwe ngo tubuke twese, reka jewe nunguke jenyene canke bari abantu ntitwoja hamwe, ibintu nk'ibyo. Nawe rero jewe mvuga, sinovuga ko ari ubwoko bumwe, sinovuga ko ari igihugu kimwe, sinovuga ko ari urukoba rumwe rwera canke rwirabura. Usanga bari mu mice yose bene abo bantu. Nibo rero baza bagakorana, ugasanga ibintu ntibigenda neza. Nayo ingaruka dufise iwacu mu Burundi, reka ngira ko kuco wambajije nk'intangamarara, ingaruka zitandukanye. Hari ingaruka z'umutekano, nivyo tubona iwacu. Abagwana muri Kongo barinjira basohoka, ugasanga umutekano ntushemeye, ugasanga hari ibihuha byinshi, ugasanga hari ugushamirana, ugasanga hari ubwoba mu banyagihugu butari buke. Hariho ingaruka z'ubutunzi z'ukungena abarundi bashobora gufungura, gupanga amazu, ibidandazwa n'ibindi nk'ivyo. Ugasanga abanyekongo benshi baraza bafise amadolari, bafise uburyo bwinshi, bagapanga amazu. Abarundi ugasanga ntibaronse ico bita la capacité de concurrence nabo bavuye hanze, ugasanga amazu barayatwaye yose, ugasanga ibiribwa birazimvye. Eka muri rusangi ingaruka z'ubutunzi nazone ziribonekeza. Hari ibibazo no kwita humanitaire, abantu bahunga ari benshi, ugasanga bashize mu makambi y'impunzi n'ibindi nk'ivyo.
ni ibintu navyo bone bitorohereza ubutunzi, bitorohereza umutekano, mugabo ingaruka zigaruka ku Burundi. hanyuma rero muri rusangi bene ivyo bibazo bituma igihugu turimwo kirabwa nabo baba bariko baragwanira muri Kongo. Rega Burundi n'urubibe, kandi uriko aragerageza kurondera inyungu ziwe muri Kongo aca sotera Burundi nabwo. Tugaca rero tuja muri menace, tukaba muri insecurity kuko tuca turabwa na benshi bariko baraniganira muri Kongo. Reka nk'intangamara reka medageza ikibazo nkubajije ndakibaze Rose Ngendakumana ni umunyepolitike nk'uko nabivuze ari mu gihugu c'u Burundi, mbere asanzwe ari inararibonye mu vya politike anabikurikiranira hafi. Rose Ngendakumana uri mu gihugu, ubona iki kibazo kiriko kirabera muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo hari ingaruka coba kiriko kiragira mu karere na cane mu Burundi? Yego cyane, ingaruka ni nyinshi. Nawe we mu ijambo ry'intangamarara usa n'uwabigarutse ko eka n'ubu mugenzi wacu muganga Olivier nawe nyene yabigarutse ko nk'uko yabivuze. Turaza turahanahana ivyiyumviro ku byo twebwe tubona nk'ingaruka wavuze neza si mu Burundi, ingaruka si mu Burundi gusa cyangwa muri iki gihugu cya Kongo gusa, ingaruka ni mu bihugu bitari bike byo muri aka karere. Ibihugu nk'ubu dufashe mu nzira ya politiki, murabona ko hari ibihugu bitari bike byinjiye muri iyo ngwano, ugasanga mbere ibyo bihugu biri mu migwi, biricamwo imigwi. Ugasanga hari ingaruka zijanye imbi zo kugarukana ibintu by'amoko, ibintu bya etniki biriko biragaruka. Ugasanga iyindi ngaruka urumva bice bijyanisha amoko haba muri ico gihugu canke mu bihugu bibanyi, turaza kubigarukako. Usanga hari ingaruka zijanye yariko arabivuga n'intambara ziguma z'urutavana ko abantu bagahunga bakangara. Ugasanga bamwe bahungira mu bihugu bibanyi, abandi bahungira hagati mu gihugu muri Kongo nyene. Byose ngatoza kubigarukako. Ugasanga agateka kazi na muntu karatosekaye, ugasanga hari imanza za ngondagonde mwarumvise n'abaciribwa imanza zo gupfa batahari. Ugasanga nta ikibazo kijanye n'ubumwe muri icyo gihugu cyonyine cya Kongo, unité et cohésion nta biharangwa, nta bihari. Bigaca bituma mbere no mu bindi bihugu ivyo bintu by'uko abantu boje hamwe bakumva ikibazo kumwe bakakibona kumwe bidashoboka. Kubera rimwe nariko ndavuga by'amoko byose bica bijamwo. Mu by'ubutunzi yabivuze, usanga ubutunzi bw'icyo gihugu cyangwa ibindi bihugu bibanyi butosekara kuko hari ibikorwa byinshi by'iterambere bidashobora kurangurwa. Ugasanga iterambere ry'icyo gihugu cyangwa ibihugu bibanyi naryo nyene yagira ingorane, ubusuma bukaba ndanse. Hari n'abiba, hari imbere n'abagwanira muri icyo gihugu ugasanga ngo bariko bariba ubutare bwaho n'ubundi butunzi bwaho nk'ibiti n'ibindi. Ugasanga izo ngorane z'umutunzi zica zitera ubukene, inzara, indwara, ubushomeri. Mu by'imibano navyo twarabonye yuko amashuri menshi asamburwa, amashuri, ibitaro, abantu bakabura abana bagacabura aho biga, ibitaro bagacabura ingene bivuza. Ugasanga abana bo muri ako karere ntibakiga bishemeye. Rero ntuze yabivuze, ugasanga abarimu bamwe barapfa, baricwa, abandi bakangara, baganga uko nyene. Inkurikizi ni nyinshi cyane. Muri abo bahunga harimo abahinga bahunga bava muri icyo gihugu bakaja mu bindi bihugu, ntibaronka akazi, ntibaronka ingene bashobora gufasha no guterera. Ni byinshi ntabwo bidondagura izo ngaruka ngo azimare. Muganga rero yaravuze ati no kwicara abantu bakarondera umuti bari kumwe, bari hamwe, naho bigoye. Ngira nibyo tuza kuvugana ingene uwo muti woronderwa, ingene woboneka.
mu bihugu bifite imigenderanire mwene iyo neje kudondagura igihe natangura mvuga nti hari ibihugu bitari bike imigenderanire hagati yabyo ugasanga si myiza imeze nabi ariko umuti uzoboneka ngo baracariko bararondera ingorane nyamukuru siyo muganga avuze yabo baba uko kuboko oya dutegerezwa kwemera tukemanga yuko natwe tubifisemo uruhara nta kuntu tuba twarikukiye tubikwiye tukama tuvuga ngo turigenga ibibazo byacu bikatunanira gutorura umuti ibintu byacu bikatunanira gutwara bikatunanira guteza imbere bikatunanira gushyira hamwe abanyagihugu ngo bafatane mu nda bagwane urugamba rumwe bumve kumwe barwane kumwe nitwoza turavuga iby'uko kuboko ko hanze iyo wuguruye imbere irinjira nanje nabandageze yego mukanya kumbure nawe ndaheza ndakugaruke ko Maître Janvier Bigirimana naho kumbura utari mu gihugu cy'u Burundi mugabo urakurikirana ibibera mu Burundi urakurikira ibibera muri Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo uri n'umunyamategeko mbega mu by'ukuri ingaruka z'ibiriko birabera muri Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo byoba bigaragara mu karere na cyane mu gihugu cy'u Burundi murakoze cyane ikibazo kijanye na Kongo ni kibazo cagutse cyane kandi ingaruka z'ibiriko biraba muri Kongo ntibishobora kureka gufata uburundi kumvo nyinshi uburundi uretse ko ari igihugu kibanyi ca Kongo bwarisutse muri iyo ntambara mu buryo bugaragara ku buryo uno munsi ahubwo nibaza yuko ingaruka turi mu bantu bari affecte dukogwa ko n'ibiriko biraba muri Kongo aho ntitugiye mu bindi novuga vya ideologie za genocide akaranda kamaze igihe kinini muri kano karere haba mu Burundi muri Kongo mu Rwanda aho biboneka yuko intwaro zageze zirakurikirana muri ivyo bihugu cyane mu gihugu ca Kongo zaranzwe no kwigenza nabi no gutwara nabi no gucanishamwe abantu ugasanga aho gutuma mu bihugu habituze abategetsi bariko bajyanisha abanyagihugu ku nyungu zabo ku nyungu za politiki uno munsi nk'intambara ikiraba muri Kongo naho ntari umuhinga mu bijanye n'ibibazo vya Kongo biragaragara yuko yavuye kugomba gucuvya kugomba gufata abantu yuko ukaba ku burenganzira bwabo bakabita abanyarwanda bakabita abantu atashoboye ko na Kongo kandi ari ibintu by'ububeshi gusa nico bituma rero iyo habaye akarenganyo hakabaho kimire ya frustration bizana mwe n'ivyo tubona aho abantu batewe bakavuga bateka twigwane ko iyo ubutegetsi bwafashe ingendo yo kunumya yo gutoteza abo bari bajeje gutunganiriza kenshi bivyara mwe n'izo ngaruka mbi rero nta kintu na kimwe coba gitangaje tuvuze yuko no munsi Burundi buri kuburakogwa ko n'ibibazo bikoba muri Kongo si kubera ibyo byuko duturanye shanke tubana n'abakongomani nuko nko mu ntambara ikiraba mu karere ubundi buri kuburagwana buri bwifadikanya n'igisoda ca Kongo nta gitangaje rero yuko twebwe nk'abarundi usanga hari ibibazo biriko biratubako cyane cyane mumenye ko ari imiryango y'abasirikare iriko irahekugwa no munsi muri Kongo mumenye yuko hariho abana b'u Burundi bari poragwa mu ntambara ya Kongo mumenye yuko abo baburira babo muri Kongo ingene bariko barafatwa n'igisoda c'u Burundi n'abategetsi b'u Burundi ari n'ibintu vy'akamaramaza rero ingaruka ni nyinshi cyane hari ingaruka kubijanye n'imibano hari ingaruka kuzijanye n'ivy'ubutunzi hari ingaruka cyane kubijanye na stabilité y'ibihugu vyacu kuko Uburundi ko bwagiye gusotora iyo ntambara ejo intambara nibasanga yashitse i Burundi ntibaze batangaje baze bavuge ngo ibi batubwira ngo u Rwanda ngo rugomba gutera Uburundi n'ibindi Uburundi buriko buragwana ejo rero yo wagiye mu ntuze mu bintu nk'ivyo
ni kuguma wiyatanze ko n'ingaruka zishobora kukubako naho rero mvuga nti ingaruka ni nyinshi cyane kumbe no kuzivuga no kuziheza byo tugora murakoze ego Jean Bigirimana hoje kuvuga ku kijanye n'ibyihonyabwoko mbere uvuga ko biri mu karere na cyane dondagura ibyo bihugu bitatu u Burundi u Rwanda na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hoba hari ico mumaze kubimenya ko mbega mu by'ukuri harabariko barapfa bazira ubwoko bwabo canke umwe nk'abaharana agateka kazina muntu mufise ubwoba ko iryo honyabwoko rishobora kuba umwanya n'umwanya erega iryo honyabwoko nta kuntu ritoba rikorera abandanya bijanye na kahise agatari n'akakure k'ivyagiye biraba uravye nk'igisoda ca Kongo abo bita wazarendo umuntu yitwa umututsi n'akarorero nuko bajya barabajya n'abitwa ngo bari mu gisirikare cyabo bakabagiriza ko ari abanyarwanda ibintu biba n'akamaramaza ni kuvuga yuko kuva aho abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda FDLR bahungiye muri Kongo bakifatikanya n'igisoda ca Kongo iyo karata y'ukwiruka ku muntu wese babonye ko ari umututsi cyangwa babonye avuga ikinyarwanda kandi dusaba tuzi ko ari abakongomani bavuga ikinyarwanda n'ibisanzwe na ivyo ni ibintu bijanye na kahise ngene mu gihe ca colonization ngene bagabuye Afrika ivyo vyarabaye ugasanga abantu bavuga ururimi canke bari bafise amamuka ugasanga bagiye bisanze mu kindi gihugu ni nk'ibi byo muri Tanzania hariho parti ya Tanzania ibamwe abahoze ari abarundi mugabo no munsi abo ni woja kubiruka ko ngo bice ngo bise abarundi buri kurabarenganya bamaze imyaka n'imyaka bari mu gihugu ca Tanzania ivyo rero vy'ihonyabwoko ntibitangaje nuko vyabandanije kuko mu makosa leta ya Kongo yakoze n'igihe abakoze genocide bahungiye muri 1994 bagahungira muri Kongo ntibashoboye kubaka ibigwanisho ntibashoboye kubashira ahantu bavuga ati reka tubakingire ntimuje kubandanya mukora ivyo mwari mukoze mu Rwanda ni kuvuga uno munsi rero yabayo ico gisoda c'u Burundi yaba ico gisoda ca Kongo bakorana nabo bantu bakoze ibara bakoze ibinyabwoko ntibitangaje ko uno munsi rero bo bariko barabandanya ego ariko maître Republika Rusangi ya Kongo ibicishije mu gisirikare ca FARDC barasohoye itangazo bavuga ko bagiye kuvavanura n'izo nterahamwe FDLR bakoze itsembatsemba mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mbere bavuga ko bakwiye kwishikana nibatishikana hazokurikira gukoresha ingufu kugira ngo babakure mu mashamba ari muri ico gihugu wowe ubibona nk'umuti ivyo bateza ko babikoze haciye imyaka irenga 30 kiregera 40 ni kuvuga uwo bari umuti koko babikoze hamwe ivyo bavuga byojana n'ingiro cyo bari ikintu ciza ushobora gufata ngo wifatikanye n'abantu bakoze ihonyabwoko ubashire mu gisoda nako dufise n'ibibazo byinshi bavuga ko no mu Burundi basigaye bari mu nzego z'umutekano cyane kuva 2015 ico rero wari umuti mwiza ahubwo ni uwo muti wateza ko watoye kuva kera ivyo babikora nibaza ko rero n'intwaro zimwe za Kongo zitari gutembagara ivyo ngira murabizi bisigura yuko rero iyo umuntu yemeye kwifadikanya n'umuntu ariko arakora icaha na cyane yakoze icaha kidasanzwe ingaruka zijya kuba nyinshi naho mvuga nti n'abantu batwara Burundi kwifatikanya na za FDLR bakaja kugwana mu gihugu ca Kongo bakaja gukora kubandanya uwo mugambo ugayitse ni yabaye ingingo mbi cyane nibaza ko ubutegetsi bwaravye kumbura inyungu zibija mu mifuko y'abantu bamwe ubundi gisoza c'Uburundi cyari gushaka kugwana impande ya FDLR ni kwatsa umuriro no gutera ibibazo ababanyi cyane nk'u Rwanda tuzi ko kwashikiwe n'amahano akomeye yatumwe n'abo bantu no munsi bari kubagwanira muri Kongo ni kuvuga ico cyo bari umuti mwiza mu gihe imvugo yojana n'ingiro ego ndongera ndakugaruke ko mu kanya kambanze nsubire kwa honorable hose ngenda kumana rwose ibyashikirijwe na muganga Olivier wari wavuze ko
adakwiye kuguma abishira ku bazungu ngo ukuboko kuvuye hanze ko ari twebwe tukwiye kwemanga ko ari twe turiko turisenyera ko nk'impene nk'uko wabivuze ibi iyo bisigura neza biragoye ariko ndagerageza urabona turavye byagiye biba ku isi hagiye haba ubwoko bw'intwaro bwinshi uyu mugenzanje Jean yaraje kubivuga hanyuma haragera igihe abategetsi bamwe muri Afrika bavuga bati turahakanye kuguma mu buja mu ntwaro z'abakoroni hari n'ababigize haraba muvuma haraba intumbero ingendo effectivement yo kwikukira aho rero cyane cyane ni mu myaka ya 60 ucyuharura haheze imyaka irenga 60 n'ingahe ku bihugu bimwe bimwe ibyo bihugu rero bikaba bimaze kuronga abakuru b'ibihugu batari bake benshi bikaba bimaze kuronga amareta atari make menshi amanama nshingamateka nkenguzamateka inzego nshinga-ntwaro inzego z'ubutungane abo bantu bakaba bakorera muri iyo ntumbero yo kwikukira bo babategeza gukorera muri iyo ntumbero yo kwikukira no kwigenga ariko rero baciye basubirira abategetsi bamwe baciye basubirira babakoroni kwa ariko turavuga baciye basubirira b'abazungu bigenza ngabo mbere baranigenza nabi no kubasumbya hamwe muri ayo masezerano abantu bazo baragira yo kwigenga kwikukira harabaye kuvuga yuko atabo kwisuka mu bibazo by'ibindi bihugu barashiramo n'utundi tuntu bavuga bati barashaka kugira nane masezerano no gufashanya ariko igihambaye kwa uko igihugu gitoza kirisuka mu ngorane z'ikindi gihugu uko onye bisanzwe ariko twagiye tubona hirya no hino abisuka mu ngorane z'ibindi bihugu dufata akaroro nko ngaha muri Kongo Burundi bwaragiyeyo muri Kongo ibihugu byo muri EAC navyo byaragiyemwo ibihugu byo muri SADC byaragiyemwo ariko basanga nta n'intumbero bafise yo gufasha icyo gihugu gutorera umuti iyo ngorane jambo ariko aravuga ati burya aho ingorane zavuye mvuga muri icyo gihugu cya Kongo kandi muri ibi turimo ubu zavuye ku gice cy'abakongomani bihaye ububasha bwo kugomba kwangira uburenganzira bw'ubwenegihugu ku kindi gice cy'abakongomani aha cyane cyane muri Kivu mugabo urumva abo ntibaba muri Kivu gusa baba n'ahandi ngiki za Kinshasa zahe mu migwa mikuru yo muri Kongo baba bariyo ubangere ubwo burenganzira bwo kubaho nk'abakongomani ukagomba kubirukana byaje kubivuga ni kibazo ndora urabona ko byaciye bibyara n'ibibazo by'ihonyabwoko ya jambo ariko aravuga nanje nanavuze ndi haciye haba hasubira gusa n'ahaduka tribalisme vulgaire ubavye biriko birakorerwa bibayo rero nk'icyo cyarimwo aho abantu boshize ingufu hamwe kumwe Olivier yabivuga bagashira ingufu hamwe bakagwanira agateka ka Afrika bakagwanira agateka k'ibihugu byo muri Afrika bakabandanya ya ntumbero byahangiro bamwe bigura ukwikukira bariko bakaja hamwe kugira ngo n'ivyo by'ubukoroni bigabanye umurindi baciye basubira abategetsi bacu kugeza n'uno munsi turiko turavuga baciye bishira muri bya bibanza by'abakoroni bakora nk'abakoroni abantu baricwa abantu barangazwa abantu barapfungwa barazira ivyumviro byabo barazira ubwoko bwabo kandi batwagwa n'abanyafrika bene bwabo mu Burundi birahari muri Kongo birahari mu Rwanda birahari henshi birahari nico nagombye kuvuga rero yuko dufise uruhara runini gusumbya uko kuboko twugaye tukanga uko kuboko ni koronkaho guca koronkaho gutoborera yego muganga Olivier sinzi ko wumvise bishikirijwe na Leo singenda kumana ku kibazo wari wavuze sinzi ko ufite ico
wo mwishura egome urakoze mu byo avuze harimo ibiri byo mugabo ngira ngo sinari umwanya wo kwisigura neza ngira ngo cyaba batusangira ikiganiro cyangwa n'abatwumviriza basobanukirwe icyo mbashaka kuvuga hano Kavantara ari iwacu kuva akiza mu myaka 1900 singira ngaruke kuri histoire mugabo ne kugira ngo byumvikane icyo mvuga mu bukoroni bakatukoloniza barashinze imizi kandi mu mizi bashinze aho iwacu muri Afrika eka n'ahandi ku isi batwaye uburere bagatwara abantu barahasize imizi kandi iyo mizi n'ubu imwe iracahari imizi rero novuga imwe mikuru ni iby'ubwoko byagiye kuba ikibazo cy'ihonyabwoko mbere bitari bihari imbere yuko abazungu baza by'abahutu n'abatutsi n'abatwa byari bihari mugabo ntibyari bisa uku bisa kuva abazungu bagiye hariho imizi y'indimi imizi y'umuco imizi y'amadini nubwo iwacu bitarakomera ikibazo cya Kongo hariho umuhari bita ADF uri kuraja gucudikana Etat Islamique kandi ibintu bizodutera ikibazo vuba hari n'abakurikirana ibintu hafi muri Tanzania bariko baratinya yuko hagira hazi bita radicalisation ugutumbereza kwa Islam kuja muri radicalisation kugatera imidurumbanyo mu bihugu bimwe Tanzania iratinya ko bazohava babashikira vuba mbwa byose biri muri cadre yo kudestabiliza ibihugu rero n'ibintu biva hanze imizi y'abazungu ni myinshi hariho rero no kutwigisha ugasanga umuntu yize yararererwa muri iki gihugu acudika ubucuti bugaragara cyangwa butagaragara rimwe na rimwe butaba buboneka mugabo ugasanga hari imizi badufiseko iyo mizi rero barayikoresha gushika no muzi ivyo vraiment sino bitebaka atari ugushaka ngira kuvyanka ibintu bigaragara navuga yuko kuko abazungu ntigutanguye kuri izi ntwaro tubona ubu mu Burundi no kuboko kuhari kuvana intwaro z'imbere z'amakudeta intwaro zaje imbere y'icyo twise demokrasi naho je ntacita ko ari demokrasi burya ubyitegereje neza bamye mu Burundi rero babaye nk'akarorero tuko turavuga ko igisoda cy'u Burundi cyisutse mu bya Kongo kandi nivyo kandi sivyo uyu munsi hari umukuru w'igihugu yagize amakudeta ashika ngahe yarungitse nawe n'abasirikare muri Kongo rero baraza baranabibaza bamwe bati abasoda b'u Burundi bakora yiki nta nyishu nini twigeze turonka ashobora kuba yarabarungikayo kumvo zishaka gusa n'abubu mugabo ngira ngo ku ruhande rutari urw'abubu niko bivuga mugango uri kuravuga yo bari wahoze arongoye igihugu nyakwigendera Major Pierre Buyoya naho ko yararungitse ingabo muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo sino vuga amazina y'abantu ni ibintu gusa tuzi ko byabaye hanyuma rero ukugaruka kuwe turakuzi reka n'imbere ibyo twarabishikirije mu biganiro twaciyemo hareze igihe amazayo ya mbere twarabonye ko yarashyikiwe nabo hanze n'amazayo ya kabiri eka n'ibintu bigaragara rero iyo tuvuga ko abazungu kuri yo si iby'ubu gusa mugabo rero nk'uko bose yabivuze reka mvuga aho duhuriza ni uko ntituba turi ko turavuga ko aribo babibazwa ega abo bo hanze tuvuga bakora akazi kabo n'abantu bavuga bati twebwe ntituzoreka kurondera akunguko k'ibihugu byacu akunguko k'abanyagihugu bacu akunguko k'ubutunzi bw'ibihugu byacu tububona aho buri tuzoburondera tuzokoresha capacité zose dufise ubwenge bwose dufise turondera influence bitunamiye muri influence kuneza tubikoreshe ku ngimba kugira tugume hejuru tugume dutwara isi bamwe baranivugira ngaha bati udatwaye isi ngo ube hejuru n'uwundi abikora kandi abikoze aragutwara iyo niyo mentalite niyo filozofi yabo
urumva rero mvuga nti bakora akazi kabo none natwe rero akazi kacu kaba katunaniye bitunanira bwa mbere mu ndero kwigisha bacu kwigisha abo tuvukana kwigisha abanyagihugu bacu bose kuko naho twobwira ubwenge bungana gute tudafashije bene wacu tudafashije bene wanyu hakabamwo abadatahura ibintu cyo kimwe nawe waba mu ngorane ega n'ibintu tubona utabakunzi harangaze kuri cohesion yavuze nayo nyirahambaye utabakunze ngo mucudike hamwe mugerageze gutora umuti nk'abantu bakuze bari mature ukabegezayo cyane ntimugagira ibyo mupfa wama mu ngorane kuko abariho manque de maturité barabakoresha uno munsi bakoresha abahutu ejo bakoresha abatutsi ni ibintu twirwa tubona ni sikriki naho rero mvuga ni ikibazo kirava hanze mugabo sabo hanze bakibazo n'icyo kibazo bwa mbere hanyuma rero kubiraba Afrika je nibaza yuko atokwihebura cyane mugabo nk'ikibazo cya Tanzania kigiyemwo birababaje rwose ko twari tuzi ko Tanzania n'imiburiburi yari ihagaze neza mu bihugu bike yari bifite stabilité yarimo mu karere none raba icyo tugiyemo ubu rero hari ubwoko bwinshi ubururu sensibilize muri Afrika kandi turabishima ariko barahaguruka bakabona ibi turiko turavuga ko tutegereza kuja hamwe byanka byakunda naho twebwe byo tunanira basi tubandanye dusoma iyo mbuto batoyi bacu bari inyuma bagira ngo bazobishobora naho tuzi yuko ndabigaruke ko ntibizotworohera kuko hariho uzobitubuza raba nka biriya bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko Mali Burkina Faso na Niger byagiye hamwe bikagira icyo bita AES suko ndabitanga ko akarorero ko byo birusha ibindi byose muri Afrika mugabo ikintu byerutse kugira byo kuja hamwe byo kubarira abariko basotera kuri ngira Twitter ni twebwe abanyamahanga turaza gushikira iyo sede yawe n'igisozo bagira ugiye gutera Niger dusubizeho inzego zakuwe n'ibindi nk'ibyo n'ibintu byanye bibikorwa muri ayo madesena heze mugabo byarabananiye kandi nibaza ko icyo gihe bibananiriye muri Niger bitazongera kugaruka kuko baramaramaye barabura ayo duteye natwe nijyambere muri Afrika dushaka ku kintu nk'icyo niho rero mvuga nti icyo kibazo cyo aho barashikira n'ingorane iyo bimaze kujya Libya imezuba n'abandi bakuru b'ibihugu wa Afrika turi ku Leonce yabicishije ko gatowe n'ahatagararije ku developer bitanze baremera batanga n'ubuzima bwabo bagwanira Afrika bagwanira abanyagihugu babo n'ibihugu byabo kugira tuje hamwe barahari ego rero gusigura neza kugira umuntu yumve ko ntakana na gato kwibaza ari gwacu bwaba ari twe n'ingano tubufise kandi si by'intwari hari uno munsi mu Burundi gusa cyangwa muri Kongo ni ibintu bimaze imyaka ntawe utazi ko rumumba ari umuntu w'injyamunyu kandi yagira gushira Kongo hamwe kandi yari kuba ishobora kwiteza imbere mugabo nawe n'ingene byagenze ni ibyo rero mvuga nta zeko ahongeza naho ego biramahoro ego mugabo muganga mbere yuko mpijamba abandi mu by'ukuri nkuko uravuga ibyo bihugu bya Mali Niger na za Burkina Faso na za Senegal mu by'ukuri hagenda havuga ko haraza urungano rushaka gufata ibintu mu ntoke mu karere aba bita ngo n'abagens ugasanga bifuza impinduka mbego nibo bari mukuri canke ibintu bo birekera uko biri kugira ngo ibihugu bigitekanye bigume bitekanye nibaza yuko bisaba ibibazo turimwo turaba marumene gose mu bihugu bya Afrika suko impinduka ije yuko iteza kuba ari nziza hari naho ubudestabiliza Afrika akoresha iyo mpinduka kuba tafise icyo no kwita maturité politique cyangwa information zikwiye badafite ubumenyi bukwiye badafite gushishoza bikwiye kugira barabe ikintu n'ikindi bagereranye barabe ikiri nyuma y'impinduka yose umuntu ajazanye urumva stabilité burya ni nziza stabilité ituma imigambi y'iterambere ikorwa ituma inzego zikomera ituma abagendera igihugu bakigirira confiance bagashira n'imitahe kuko baba hariho stabilité n'ibindi nk'ibyo byinshi abanyeshuri bakiga ubumenyi bugakomera ibintu bigatera imbere kuko umuntu ahindura ibintu nawe n'ikibazo mugabo simvuze yuko umuntu yoguma na stabilité à n'importe quel prix ushobora kuguha stabilité mugabo ari stabilité
ataco ikirungukira abanyagihugu itariko ateza imbere igihugu ugasanga iyo stabilité ihari kuko uhagarikiwe n'uwo hanze mucuritse ariwe avoma ariwe atwara ibyo ashaka. Urumva rero no kugereranya iminsi yose no kugereranya umuntu akamenya by'ukuri ikije ukizanye n'uri nyuma yacu, ukaraba gusa ko intere z'icyo gihugu muri rusange ku banyagihugu bose kandi muri Afurika nzima intere za mbere ziraba igihugu na Afurika ubwa mbere, abo hanze bakaza inyuma. nayo handi no muri iyi myaka 2020 muri iyi bise periode covid hajya harabaye destabilisation ikomeye mu bihugu bya Afurika nuko tutabibonye benshi ntibabibona ntibigaragara mugabo hariho abantu benshi bishwe, hariho abakuru b'ibihugu bapfuye, n'abahora abakuru b'ibihugu bari bamaze kuhava benshi bapfuye muri periode ya covid. Ariko baragira amatohoza, ce sont pas des idées délirantes cyangwa ibintu bya complotisme, ni ibintu bigaragara aho usanga muri Afurika hapfuye nk'abanyagihugu novuga nk'abanyagihugu 100 ugasanga hapfuye nk'abaperezida n'abahora abaperezida 100 nyene. Wowe nk'ibyo bintu bisigura gute ko statistiquement abakuru b'ibihugu n'abavugwa b'ibihugu bapfa ku rugero rw'abanyagihugu? Ni ukuvuga ko bari expose kuri virus ya covid cyangwa ari bafite amagara ahubaho ntibikunda namba. Ubona harapfuye abakuru b'ibihugu benshi bashika 15 twabonye harimo n'abahoze batwara ibihugu. Hari iwacu hari wapfuye aho muri Tanzania twese bavuga hari wapfuye, mu bo twavuze batwaye Burundi hari wapfuye, no bahuru urorero bwinshi bya Ghana. Ndafise liste y'abakuru b'ibihugu bashika kuva les années fin 2020 gushika 2022 benshi bitirirwa muri covid nta tohoza na muri baye twebwe iwacu birizana bikagenda uko abantu bakemerana uko. Icyo ngo byo kuvuga ngaha niki nuko muri abo bakuru b'ibihugu cyangwa bari barahavuye hari abantu baciye ubwenge b'injyamunyo buhagararikira Afurika naho bashobora kuba barihenze mu myaka batwara ibihugu akenge kagaruka bakaba abantu daje ko abantu matiro uyu umuntu hagere araronka imyaka yongereza imyaka. Hariho ubuhimbiri bumwe mwavamwo akavuga ati none ibi narabikoze narasamaye narikunze birengeje none bigenda uko ngende ngiye gutyo ataco nkoreye igihugu ataco nkoreye Afurika akenge karagaruka rero. Muri abo bantu harabo twabonye bapfuye twe turibaza by'ukuri yuko hariho habayeho gushaka kudestabiliza bene abo bantu baciye ubwenge b'abasaje ba Afurika. Naho rero nishobora kibazo cawe nti impinduka yose ije ihindura ibintu ntiteza kuba ari nziza no kubitoza umuntu akaraba ikiri nyuma ikibitumye nico bizaniye abanyagihugu na Afurika muri rusange. Abo rero bagenzi bo muri Kenya na Tanzania ntacyo ndabizi ko kinini sinaronse umwanya wo kwiyinforma bikwiye mugabo ndakeka yuko atari ikintu cyiza kuri Afurika kuko Kenya ni gake ibintu muri Kenya ibyagiye birahaba biba ibintu bizima. Kenya dahere barayivuga gose yuko ari igihugu niyo abari ibihugu bifise shebuja ari hanze kandi abivuga neza Amerika mu karere ni Kenya kandi biramaze imyaka. Ndakeka rero yuko kugumura abakiri bato abakiri bato barakeneye abantu bafite une sagesse na maturité kugira babafashe kwiyumvira. Muri ico gihe rero muri bitubona sinibaza ko bihari bikwiye ni ibintu bisa nka bimwe bya printemps arabe byabaye mu bihugu by'abarabu wasanga seya idumbanya ibihugu by'abarabu za Tunisie, Maroc na Tunisie, Egypte n'ibindi nka biriya bya hariya. Nibaza rero ko ribe n'ivyo abantu cyane ku mbuga ngurukana bumenye abantu bagashuha ugasanga uri nyuma by'ukuri ntibamuzi cyangwa nabo bamuzi uwo abakoresha babana mu gihugu cyangwa basanga iyo bwoko cyangwa basangiye byinshi ntibametriza uri karamukoresha nawe n'izindi nyungu bakorera mbwa batabizi nicyo bita manipulation.
nje gituma atari bona natanze ko akarorero ko kuba hariya mu buseruko kuko biragaragara yuko gushika uno munsi ubu amakungu yo Occident twita Occident iri kigerageza kugira amakudeta n'ubu itabaha agahengwe ibyo bihugu bitatu byagiye hamwe n'ubu ntibararonka amahoro baguma bagerageza kwica bamwe abandi kubakura ku butegetsi abandi gushiraho iyo mihari y'abayislamiste b'abarobere baguma babadurumbanya mugabo niyo nzira niyo je nta yindi nzira no nta kararo kandi mbona no utanga muri Afrika no munsi ego me tugamahoro ego tuko tusana bariko barasozera kino kiganiro Janvier Bigirimana imbere yuko nja kwa Leonce wigeze kuvuga ku bijanye n'ibiinya by'ibiganiro biguma bihagarara bitagira aho bigeze muri Republika Rusange ya Kongo hagati y'abaharanira uburenganzira bwabo nk'uko wabivuze na leta y'ico gihugu kwirukana bakoze itsembatsemba mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda wewe ubona umuti n'uwuhe kugira ngo akarere gatuze kumbure izi ngorane zikomoka muri Kongo ntizitandukire n'ahandi na cane cane ivyo byihonyabwoko? Murakoze imbere yo kuyishura kuri ico kibazo nagomba kugira mvuze ku bitare bike muganga yavuze ndamushikiye mugabo hariho kumva ico tudahuriza ko cane nubwo nta atari cyubiro novuga ngo ntigifisa aho gifatiye mu bya ashikirije aragaruka cane ku kintu c'ukuboko ko hanze kandi novuga yuko ivyo ari ivy'ukuri muga nk'uko honorable Leonce yigeze kubivuga tukaguma tuvuga ngo ibibazo dufise ngo biterwa n'abazungu biterwa no kuboko ko hanze abo yise bashebuja n'ibindi tuzoba dusanga aba bategetsi bacu turiko turabadeduana turiko turavuga tuti reka babandanye uko bariko barakora ibibazo turazi ko biva hanze rero nibaza yuko kuva ibihugu byacu byikukiye uko kuboko ko hanze ikindi kintu nagomba kuvuga nuko ugufashanya hagati y'ibihugu ivyuko Amerika igira inyungu zayo irondera muri Kongo mu Burundi mu Rwanda uko Burundi bugira inyungu yo gukorana n'Ubushinwa canke na Amerika canke n'ibindi bihugu ivyo uko isi yubatse ibihugu biteza gukorana kandi nta gihugu na kimwe gikora ico gikoze kitabifisemo inyungu hagati y'ibihugu wagomba ni n'abantu se n'ibihugu gusa ibintu byinshi abantu bikora kubera hari inyungu bariko barakurikirana uno munsi nimba twaje muri kino kiganiro hari inyungu tuba twifise mu nyungu ntizamara amafaranga nkuko hari abo hava babyihendako mugabo rero nico nagomba kuvuga nti ibihugu byacu byararanse uko kwikukira kwa politike mugabo kwikukira mu by'ubutunzi mu bijanye n'ivya geopolitique ivyo kenshi ntibikunda ni ukwihenda biragoye mugabo uno munsi iyo umukuru w'igihugu canke abarongoye abafise ivyo barongoye mu bihugu bariko barafata ingingo zicuritse haba turatuvuga tuti n'abanyamahanga babitumye nibaza ko harimo kurenza urugero naho rero mvuga nti abanyamahanga iyo umuntu yitunganije agatunganya ivyiwe uno munsi ho biranashoboka yuko umubwira uti wese nkikeneye yuko dukorana biranakunda none bigenda gute yuko uno munsi twama mu njyane ibiri mu Burundi byo murabona ubukene bwugarije abarundi nta gitoro nta sukari nta madovize abantu ntibivuza abantu ntibiga neza ivyo byose twashaka tuja kuvuga ngo ukuboko kuvuye hanze ivyo nivyo kunda simvuze ko muganga Olivier Revyo yavuze mugabo ukuntu ashimika cane ku kuboko ko hanze umuntu yabakwa kwiyumvira yuko ibibazo byose tubamwo biterwa nuko kuboko ko hanze mbega ko iyo turiko turavuga Afrika Afrika iri kwinshi hari ibihugu byinshi uno munsi bihagaze neza byisoneye biteye imbere abanyagihugu bajya bakaryama abantu bagira ama investissement abanyamahanga bakaza kugendera ivyo bihugu ibihugu ugasanga birimo umutekano bigasanga birimo d'ordre ugasanga umuntu yarenganijwe aragenda mu tungane agatunganirizwa
ivyo none umunsi bitunaniye gukora tuvugana ukuboko kuvuye hanze nawe rero uvuga nti ibyo bintu by'uko hariho abanyamahanga bafite ibyo inyungu bakurikirana mu bihugu byacu ibyo nibaza ko ariko vyamye kandi no kubihindura biragoye ni nk'uko natwe dufite inyungu y'uko dukorana n'ibindi bihugu nibaza rero kuri ico y'uko ndamushigikiye ko amahanga afite ibyo yononye mu bihugu byacu kandi inyungu babandanya bakurikirana mugabo ibihugu bigombye kwisuganya birafise uburenganzira mu by'amategeko mu bya politike yuko bashobora kugara iyo influence kabantu mugabo uyugaranye uri kuranyukura abanyagihugu bawe uri kurabarenganya batajyama bativuza batagira iki uba wamaze kugurura nyene nabo bavyivangamo baravyivangamo mugabo wisuganije abo bandi urabwira uti yo nkene ko dufashanye ibyo mushobora kugira ko influence kubera no genda bakeneye nibi kwihagarara ko birashoboka rero mu bihugu byacu niyo ntambwe kumbure tutarashobora gushikira kubera cyane intwaro usanga ziri mbi byo bita mauvaise gouvernance mu bya politike cyangwa ubutunzi ubundi bihugu ntacubuze ko vyisuganya bikaba ibihugu vyisone ibihugu vyubahitse ibihugu imbere ya nuko abanyamahanga bashobora bavyinjiramo canke bagira ico bakoze batangura bakanegosiye bakavuga bati twagomba dukorana ibi donc igihagararo ciza kwiyubahiriza birashoboka mu gihe abantu bariko bariyubaka kandi bisuganije neza ku kibazo mwarimu bajije muti mbega ibi vy'ibiganiro umuti mu vya Kongo ikintu novuga coco nuko ibibazo vya Kongo uretse ko ari birebire cane uno munsi ibibazo vyadutse bigatuma habaho ingwana abanyagihugu bagasubira kuba mu ntambara ibi vyakwezwe no gutwagwa nabi n'intwaro mbi yo muri Kongo na namaze kubivuga kandi urumva aho navuze nti muganga mu byo avuga harimo ibitari bike duhuza nuko ikibazo cyo muri Kongo nta muntu n'umwe atabona ko harimo inyungu z'amakungu kandi kumuzumvikana ni igihugu gifite ubutunzi kama budasanzwe ni igihugu canahuye n'ivyo bibazo rero vy'intwaro usanga zitihagarara ko ngo batunganye ivyabo neza uno munsi rero ikintu ca mbere nibaza hari iyo ngingo mwatwibukije yafashwe na Kongo yuko abagirizwa genocide y'abatutsi mu Rwanda bafatwa bakamanika amaboko bagahagarika gukorana n'igisoda ca Kongo iyo ngingo bayifashe co bari kintu ciza co bari kirazana umubano mwiza hagati y'ibihugu vyacu ariko vyo nyene ntibikwiye nibaza yuko hakwiye kubaho ibiganiro vya politike atavyo kubeshanya birimwo kuko ibi vyuko rondera kw'ibambe ibibazo bitorerwa umuti n'intambara sinibaza ko vyama bizana umuti urama mugabo n'abategetsi bamenye igihe cyose batemeye ko abanyagihugu bashobora kwidegemvya bashobora kubaho na cacane iyo hagiyemwo ivyo kubica canke ku ibi vy'ihonyabwoko bihera abantu nyene bagerageje kwigwana ko ni novuga yuko ari ama réflexe normaux toute espèce iri menacée igerageza kuraba ingene yigwanako naho rero mvuga nti mu ijambo rimwe kuganira ibiganiro bidakumira ku bibazo vya Kongo atanumwe basize inyuma nibyo bishobora kuzana umuturama cyane abantu ntibahogwerere identité shangene biyumvigwa ko abantu bubahirizwe bamenye ko atabazoshira na Kongo bayisangiye bagira imana yoyo ni nani nifise n'ubutunzi bwinshi nibaza abakongomani bagiye hamwe boronka amahoro kandi n'ibihugu vyegereye Kongo bibaza bikaronka amahoro rero ntibizonashoboka bamwe twariko turavuga nabo nyene batagize uruhara rwiza babikoramo hari ikintu umuperezida wa Amerika amaze imisi avuga cuko ibintu byose abishiramwo idiri ni kuvuga araba inyungu igihugu ciwe kija kuhakura wewe nuko abivugira hejuru ubundi hajye nta namwe babikora badakeneyemo inyungu rero nibaza nayo makungu ahubwo bakwiye kubabwira ati none mwe mufise inyungu izihe kugira turonka amahoro
izo nyungu mugabo nk'uko amategeko mpuzamakungu anabitegekanya ntizibe inyungu zishingiza bamwe. Naho rero nibaza yuko ibiganiro bihuza abantu bose bafite inyungu mu bibazo bya Kongo cyane cyane abakongomani ubwabo nyene aribyo bishobora gutuma haza agahengwe inkozi igahagarara kuvuga mugabo uburenganzira bwa bamwe n'abandi bukaba bwubahirijwe. Murakoze. Ego imbere yuko nsubira kwa Olivier Kumbura Girica kubwiye nashaka mpe akanyare hose wewe nk'umunye politike ibibazo biriko birabera muri Kongo ubona byo hagara gute kugira ngo nibindi bihugu by'akarere ntibigendere muri uyu mushuhira w'izo ngorane. Urakoze cyane kuko utugarukanye ku kibazo bari watubajije tugitangura uti ingaruka z'intambara ziriko zirabera muri Kongo ku karere no mu bihugu bibanye cyangwa ibihugu bya Afrika n'izihe umuti wo buwuhe. Nagomba mvuga yuko umwihwezo wa muganga Olivier jewe ndawemera presque 100% kuko niwo bijanye n'ibi yavuze by'imizi imizi uko kuboko kurekure gufata kwadushizemwo kwaduteyemwo zikaza kwega kuri iyo mizi nyene bazora kwega kuri iyo mizi ayo bafatirako cyane cyane bijyamoko byo Madrid byose yadondaguye. Ibyo ndabyumva neza ko ari byo ndabyemeza ko ari byo. Hanyuma ibi yavuze rero nabyo bijyanye n'ingorane zotuma umuti utaboneka. Yavuze bya manque d'unité de cohésion, manque d'éducation, manque de maturité, umuti ukaba kuja hamwe. Ibyo byose ndabyemera, nibyo ndabyemera. Iyi manque d'éducation ni kibazo gihambaye cyane. Dutegereje kwicara tugasubira kwiyumvira ingene tuvuge umwana abana boregwa mu gihugu cyacu cyose, ingene boregwa kugira ngo bavanure na yamizi. Boregwa gute? Boregwa kugira ngo yumve ko aba muri societe n'ishyirahamwe, ko aba muri societe irimo ingorane, agakura ingene bihweza ingorane, ingene bazitorera umuti nabo bofashanya kugira ngo bazitorere umuti. Icyo rero yavuze cya education, icyo ni kibazo gihambaye cyane giteza gukorerwa ko cyane kuri iyo miti. Nyenza rero nyenza kuri izi ngorane cyane cyane zo muri Kongo ko twafatiye ko kuko tubuze umuti muri rusangi w'ibyo bihugu byose nibyo ukunda. Tubuze umuti wo mu Burundi, wo mu Rwanda, reka dubanze dufatire ku muti ibyo bibazo byavuye ko muri Kongo ingene woboneka. Uwo muti ingene woboneka umesi nibuka ko twigeze kubivugira kuri radio cyangwa ahandi. Umuti wa mbere nuko bajya abakongomani batwara Kongo RDC ubanza bakumva neza revendication z'abajya abandi bakongomani bene wabo, ntibasubire kubita abanyarwanda. Bamenye ko ari abakongomani, ko amatohoza yose yerekanye ko bashijeyo na bimwe Olivier ariko aravuga n'abakoroni kera kica kibi gihugu kiba Kongo kibi gihugu cyabo. Kandi nibyo uravye no mu nzego nyinshi za Kongo barimwo, mu buzi bwinshi bwa Kongo barimwo, mu mateka menshi ya Kongo barimwo s'abanyarwanda n'abanyekongo. Icyo rero abatwara Kongo batezo kubanza kucunga bakakimenya, bakamenya ko iyo ari ingorane bihambaye kuri bo yakweje n'ibibazo bitari bike turiko turavuga ko muri Kongo no mu karere imbere. Icya kabiri nuko bamaze kumenya ko iyo ngorane ihari bategerezwa kwemera bakaganira, nibyo bariko turavuga, bakaganira n'abakongomani bene wabo kugira ngo bumvikane neza ingene icyo kibazo cyoba mu nzira. Sinzi ko ari ijambo yabivuze, hariho nk'abarundi ba muri Kongo twarabumvise batari bake, ni benshi cyane kwaza babumvise, bafise n'umwami aho muri za Tanzania zahi abarundi bariyo, ariko nta ngorane nk'izo turumva zihari. Burya hari uwundi muzi rero wa etinisme ucujamwo kugira izo ngorane zaduke mwene uko birabona ko uwo muzi ukorerwako. Bakaganira rero bakagabanya abariko barabafasha kuganira. We uno musi wumva ngo bari Angola, bari Nairobi, bari Qatar,
bari Washington bari jenga umuntu wese yisukamo ngo ariko arazana umuti abo barumika y'abasoda ngo bagiye kubafasha kurondera umuti kubera bagiye kurondera umuti bagiye kurondera ibindi ibyo byose bakaza bakabyumvikana ko bati turondera ahantu hamwe twoganirira turondere umuhuza umwe abantu bose ntibaza barigira abahuza ko nibagoma bigira abahuza kandi abo bafite za nyungu kizoba ikibazo gikomeye cyane burya turiko tugifata ngo ni ikibazo cyo muri Kongo cyo mu karere kirashobora kuba ikibazo cyagutse ibyo bihugu ntuze ariko aradondagura bita ngo washebuja ugasanga birinje muri intambara ugasanga birimwe n'ubu nta ubizi yuko kwa kwinyegeza inyuma ya yamizi no kwinyegeza imbere y'inyuma y'itunga riri muri Kongo ko batoba barimwe rero babanze bavuge bati twebwe twicare nk'abakongomani tuganire turondere igihugu cyange umuhuza badufasha kugira ngo ibi bibazo dufite bive mu nzira bitora umuti icyo ni ikintu gihambaye cyane kuko kitashobotse aba bose bisuka mu bya Kongo bagiye kwifasha kurondera umuti bazohora babyisukamo kumbe bariko bagenda barondera bimwe by'inyungu byariko biravugwa hanyuma rero umuti nuboneka muri Kongo umaze kuboneka hari ibihugu bimwe bimwe n'umuti uzocuboneka nko Burundi u Rwanda umuti uzocuboneka kitamwe gitoye umuti n'abarundi none nkubazoga ngo bariko baje gukora yiki abanyarwanda zo ngo bariko baje gukora yiki uwo muti wabonetse zazantera bariko baravuga zagiye zitakiriye zitagikoza lede gavugo zikoza abakongomani batariko barirukanwa abarundi bategezwa kuvayo ko ngindi siguro bobwa nibazo ko ariko bagenda gufata igice cyo muri Kongo ngo babeyo cyane ndavuga ko agiye gukingira abarundi bumva bazotegerezwa guca bavayo ugwitwazo uhave abanyarwanda uko hanyuma n'ibyo bindi bihugu byariko bizamira nk'ibifasha burya nabyo umurego uzocugabanuka jewe novuga nti ngibisoda byose byagiye muri Kongo biba ibisoda bizwi cyangwa bitazwi bitegerezwa kuvayo ko akajagari muri iyo Kongo ha muri Kivu akajagari kariyo gateye ubwoba nagoma rero ndanyuze mvuga nti urivye icyo kibazo iyo uwo muti azarazana avuga nemeye bijya by'ukuboko byose bya navyemeye ariko uwo muti azaravuga wo kuja hamwe muri Afrika yavuze mwemwe mu bizotuma umuti utaboneka hatabanje hakabaho mu gihugu cyari cyo cyose kimwe kibukwaje à intra-pays hama inter-pays mu nyuma hatabanje kuba unité et cohésion hakaba prise de conscience réellement ko twikukiye twigenga abantu ntabwo baravuga jaje ne bagize neza ati none ubu rero dushe dufata abakuru b'ibihugu baje bakora ibyo byose tuvuga ko ari bisanzwe kuko babikoreshwa nabo bitarashemije none kwakwikukira ko bari ukuhe kwakwigenga ko bari ukuhe babategetsi bo bazana kere vision kere imbono none ibyo byose baje babona ko bimeze we boza kwishyira hejuru ngo twari igihugu wagize kuja sanje watowe ibyo byose utabibona ibyo rero hategwa kubanza kuba unité et cohésion mu gihugu kimwe cyose niho nijya avuga bya unité africaine bishobora kuzobaho none igihugu kiri mu ntambara n'ikindi uzovuga ngo bizoza kugira immunité africaine gute bari mu ntambara ibihugu bitefata nk'ibitatu RDC u Rwanda n'u Burundi ubu babwira ngo baje muri bya unité africaine bidashoboka n'amashirahamwe mato bashinze iwabo CPG CAC murabona ko zirasambuka ntikibanze rero twebwe twisuganye twiyubake mu gihugu ibibazo nyine tubitorera umuti ndetse turabandanya tuvuga ngo harabaduhenze ngo duhenda imyaka 60 kubera ubwo nta bwenge dufite ntiturabantu ngabo rero je mvuga nti iki kibazo cyo muri Kongo cyateye ingorane nyinshi za politiki ibihugu bimwe byaragiye biriterayo biravayo birashwana ubu byaragiye mu migwi mbere bimwe bamwe badondagura bati hari biko biraja hamwe hari genda cyagirize ibindi ngo bipfuza biriya ibintu bavuga ngo byambire yinabi ko biragaruka izi ngorane ngaruka rero wavuze ku bya politiki n'izibanze zitorega umuti kuko zidatore mu buti ibihugu ngo bimenye ko ibihugu byikukiye byigenga bibanze guko cyabye ariko arabivuga bibanze byicare bitorera umuti ibibazo abanyagihugu bo bafise tubone kuca mu karere gufasha kurondera umuti rero uzobaho abakongo banze
twariko tuvuye muri Kongo abakongomani babanze bamenye yuko bose ari abakongomani bicare bagabanye aho baganira kandi baganirira hafi no kuganirira hafi ibyo bintu byo kuza barangara bagirwanira Washington ngo burya muri Washington bafise ibindi bakurikirana nibaze ngo ibyo bazo byo muri Kongo aricyo babwiye ngo bicanye bapfuye amashuri yasambuwe ibitaro byasambuwe itunga ry'igihugu impunzi zabaye nyinshi ibyo ntacyo babwiye barabujya butare za Qatar nibaza ko barabike barabamwe nibi nibaze bica rero baganirira hafi baje hamwe bemera ati abana bakongomani bene wacu tuganire bace basaba abarundi ati mwebwe taha kumvikanye bace babwira abanyarwanda ati byari bibazo byabara mukerwa n'ingera hano yahavuye urabe ko amahoro ataboneka ama tukazogera n'ibyo by'ubumwe yari kwaravuga muya ego reka none ndagushimire muganga Olivier sinzi ko ufite ico uvuga kuri ibyo abandi batumire bagenzi bashikirije ahandi hoho nawe twoca tukubaza icokorwa duce dusozera kino kiganiro. Ego me urakoze ndashimiye Maître Bigirimana na yonse ngenda kumana kunererano kuri kuma observation bagize ni byukuri ntawo vuga ko ingorane zihari kibazwa abo hanze gusa nagenda bigaruka ko kandi sinavuze yuko umuntu yoca atahura abakuru b'ibihugu bacu bamwe ni na benshi dayo si bamwe gusa bigenza nabi mugabo nukumva yuko muri abo bakuru b'ibihugu nyene bakuru b'ibihugu byacu bigenza nabi twidogera kandi bakwiye guhindura burya woraba neza abyitegereje naho bamwe babaye impose sabantu umuntu bivuga ngo abanyagihugu bose bari bipfuje bari bagomwe bari amaza yabo kuva bahashika yarondewe n'abanyagihugu rimwe na rimwe byitegereje usanga bimeze uko nyene n'abantu rimwe na rimwe bazanwa kuko havuye abari babishobora ibintu bene ivyo ubwo rero ni bwinshi sinogurwa ndabudondagura Maître Bigirimana yavuze ati igihugu cya Afrika kirashobora kwitunganya kikiyubahiriza ni naho abo bo hanze buza basaba binginga basaba negotiation barondera amaintere yabo n'ivyo biraboneka mugabo ico nagira nunganire ngire ko observation aussi nuko iyo abo hanze bananiye uburero ni bwinshi bananiye canke ukabaha amakondisha agoye canke ukarondera intere nyinshi ku banyagihugu bawe nabo bakaronka nke sabantu boroshe n'abantu sinavuga ko urupasoni aburya twogwigira kuri bo turafise uburorero bwinshi hariho nkaba ibihugu byinshi bya Afrika nadondaguye benshi bagiye baricwa kuko bagerageje kwihagararako bagerageje kunana bagerageje kubahiriza abanyagihugu babo mbere mugabo murabona ingene vyaheze si ibintu rero byoroshe kandi icyo nagira nongere mvuge nuko nongaye bacu bariho barahari twarababonye nkara ceno no takarariro nko kuri Rwagasore none ko atari bwanatware hajya uvuga ko yiciwe iki hari uburorero bwandadaye naho benshi batamuhuriza ko umuntu arabona yuko hari ikintu atari yemerera abo hanze facilement urabona ingene vyagenze ni ibintu bitoroshe icyo nagira nongere mvuge ku byashikirije nuko ko Kongo yosaba ibihugu byo hanze kimwe cyose kikavuga interest zacu hanyuma umuntu akaziga hanyuma bakaraba ngene bocubahiriza nkuko bengo Kongo yoronka amahoro ari ukwisabye ikigogo canke ifukami ikavuga ati nimuzana ama interest yanyu tuyigire hamwe mu duha amahoro sinibaza ko by'ukuri Afrika yo kugenza uko aho igihugu cyose cyorinda gukoma amashiti ni mutabare mu duha amahoro mutubwire interest mukeneye tubahe ibyo ariko twashatse kuvamo mu independence uhuna Afrika umugabane wa Afrika wo komera gute tukagira ijunja ugahangana n'ibihugu rutura gute tugiye muri iyo ntumbero yo gukoma amashi yo gufukama naho rero mvuga nivyo nukuba amati tukaba realist tukaraba ko ibintu bishoboka bidashoboka umuntu akarondera strategy akoresha kugira ave muri izi ngorane turimwo na cyane utibagiye ababanyi ubwa mbere n'abanyagihugu bawe rero yose yabivuze ari internet ugakorera ari internet hanyuma mu nyuma regionalement hanyuma ku rwego rwa Afrika mugabo s'il vous plaît ntitugume muri ivyo
ni ukuramwene tubivamo hakiri kare ego reka rero mbe ndageze aho kuri uyu mwanya n'ayahandi ni ikibazo ngira ngo twogaruka mu kindi kiganiro ni ikibazo kinini. Tanzania rero nkuko Maitre Bigimana yabivuze, Tanzania muri ibyo bihugu twavuga ko byari byisoneye muri iyi minsi iheze, byari byiyubahirije, hariho umutekano, hari iterambere uko byari bingana kose, abantu bashima stabilité gifise. Murabona yuko ivyo bidakwiye urabona ko bashobora kuyidurumbanya mu mwanya muto gose. Naho rero mvuga nti kuja hamwe twebwe tukumva ibintu kumwe d'abord, hagiye mvuga nti shebuja w'umuntu simba ndiko ndavuga ibindi nuko abavukana mu gihugu bateza gusangira resentere bakabona resentere zabo kumwe, batazibonye kumwe biratugora gose, nta ntabwo nimwe dushobora gutera kuko umwe wese afata umurongo wiwe n'abamugira ko influence ego y'amahoro. Ego muganga uri byo rero reka ndagushimire wakoze kuba watwitavye, wakoze n'interano yawe wagiye uratanga muri kino kiganiro. Ushimiye nawe kubona wasuye kuntumira, ndashimiye nabo twasangiye ikiganiro twuzuzanya, hanyuma n'abatwumvirije nibaza ko twabashimira, nkaba rero ndabashimiye mugire umunsi w'Imana mwiza. Ego rero singenda kumana reka nawe ndagukengurukire wakoze ku mwanya wahaye ijwi ry'ugwaruka n'interano yawe muri kino kiganiro. Nanjye ndabakengurukiye ko mwaba mwanyibutse, kandi ndashimira n'aba twasangiye ikiganiro kuko nahigiye bitari bike. Nk'uyu muganga Olivier warambaye nimero yiwe je nzomurondera tuganire cyane kuri icyo cyiyumviro ciwe kugira ngo agitegere neza tumbe neza, kuko ibyo biragoye kugitegera ko kiragoye ngira ni tapiken nubwo ariko wabigeze kubata ikibazo cy'ibita ngo General Jed Nambarize biterwa n'abategetsi babi bo muri Afrika batabona iyo baje, batazi iyo baje, batumva iyo baje. Cyambo cy'inzu wabivuze ati bashirinda imbere gusa n'urwango. Aba no batera ibi by'amagenerali z'ikibigi, kandi bivuga bizobandanya bibandanye, kandi stabilité y'abanyabuga ntizoshoboka. Iyo stabilité abantu batwara Afrika batisubiyeko ngo bareke kudutwara uko badutwara ubu. Izi ngore zikaba ziriho amatanzania naho bya CCM naho nyene yahise mu ruhara ryahashitse umuze muragiriza abantu n'inyuma ya Tanzania go na CCM yahise mu ruhara none twaba nyene gendo nyene byagiye. Murakoze cyane. Ego reka nawe tugukengurukire Maître Janvier Bigirimana nawe wakoze cyane. Mwakoze Jo Philbert kuntumira, nagoma nshimire muganga Olivier cyo kimwe na Honorable Leonce kuvyimviro batanze twasangiye. Ndashimiye n'abatwumvirije bose, ndashikiye cyane yuko ibihugu byacu byisuganya bikiyubaka tugakingira inyungu z'abanyagihugu, hama ibindi bikaja muri collaboration normale riba hagati y'ibihugu. Nta ubuye aho tugeze nibaza ko bigoye ku bihugu bivyara utura bipfa kwinjira mu gihugu canke bakica abaperezida yavuze ubwo bafise ku vyabaye mu myaka ya 60. N'ubu simvuze ko bitoshoboka, ariko ubuye nibaza ko context yahindutse, igihugu yashobora kwiteza imbere kikisuganya. Uburero bwiza burahari n'ahatari bwinshi muri Afrika, nibaza ko tugwehuza turabufatira ko. Murakoze cyane. Ego Jo Philbert Karangwa rero nije nariko ndabashikiriza kino kiganiro, nariko ndafasha mu buhinga bw'ivyuma na Yves Irakoze. Shimire mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango za kino kiganiro, ntibagiye n'abazocumviriza hanyuma muciye ku mihora yacu ya YouTube no kuzindi mbuga ngurukana bumenyi za Radio Peace FM ry'ugwaruka. Mugire ibihe byiza, Imana indi Burundi n'abarundi naho Ethiopia, Eritrea, brothers torn apart, but peace begins in the African heart. Oh, tuache kutupiana lawama zisizo na msingi, tuungane tujenge Afrika yetu ya amani na heshima. Afrique est debout, n'écoute plus la division. Nos ressources, notre vision, l'amour et la révolution. Un seul drapeau, une seule nation.
umoja. Africa, Africa United States of Africa forever. Oh, Africa mama yetu, Arkebulani yetu, Arkebulani libeletu. Salud, Arkebulani libeletu. Salud, Arkebulani libeletu. Salud, Arkebulani umoja, upendo, uhuru wa Afrika. Tuna nguvu moja, roho moja, Mungu atupe hekima ya kuungana. United we shall rise.